Kaze mu kiganiro intwaro nziza mushikizwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Inyuma yo kugenda intara zose zigize igihugu cacu hamwe n'uburere bwose bugize igipolisi cy'u Burundi, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yarakoze inama yaratumiwemwo abajeje intwaro mu ntara no mu makomine bari kumwe n'abajeje umutekano. Iyo nama yabereye mu ntara ya Ngozi kwa 15/0 umwaka w'2021. Ubutumwa nyamukuru kwari gushira ku kivi izo ndongozi ziherutse gutorwa hamwe n'abajeje umutekano mwishirwa mu ngiro y'ivyo leta mvyeyi leta nkozi ibitezeko. Muri iyo nama yabereye mu ntara ya Ngozi, umushikiranganji yaramenyesheje ko kubona abajeje intwaro bahurira mu nama n'abajeje umutekano ko vyotanga icigwa mu gushira mu ngiro ivyo nyishibera umukuru w'igihugu asaba izo ndongozi. Nakanyamuneza ntangerere ku bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kubuno munsi dukoraniye ngaha mu ntara nziza ya Ngozi. Ibi nibaza ko hariho benshi mu bicaye ngaha babibonye ari imboneka rimwe. Ikicaro nk'iki aho abajejwe intwaro bicara n'abajejwe igipolisi kuja ku rwego rwa komine vyaheruka kera rero nagira ndabasaba uri ngaha wese aze kubikuramwo ico cigwa kizodufashe gushira mu ngiro ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye adusaba. Niteka rikomeye kuba nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yariyumviriye yuko mu bikorwa dukora vya misi yose kw'igipolisi cojana n'intwaro. Harabaye ibibazo vyinshi kubajejwe intwaro, kubajejwe igipolisi, bamwe birirwa batabona ibintu kumwe kubijanye uburongozi bwa bene gihugu. Nibaza ko rero kuba twicaye ngaha ari intambwe ikomeye, kandi nifuza yuko icatumye nyene icubahiro avyiyumvira natwe twobigendera tukamutera intege kugira abandanye ashira hamwe amaserivisi y'igihugu kugira akorane. Nagire ndabasabe rero ibyo tuza kumvira ngaha byose bize kudufasha kuzuzanya. Ibi ndabibabwira kubera yuko ndabifitiye ubuhamya bwo mu 2000 kuva 2005 gushika 2007 aho wasanga urongoye igipolisi muri komine na musitanteri birirwa ntibuca kubera inyungu z'uyu canke zuriya. Ariko no munsi nta nyungu ziwacu dufise. Inyungu ziwacu n'iz'umwene gihugu, inyungu ziwacu n'iz'igihugu cacu. Nkabamenyesha yuko ibi bibanza twicayemo ntidushobora kubyicaramwo tudafise abene gihugu. Ibyo mwese murabizi. Nta mukomiseri kominare azobaho, nta musitanteri azobaho atabene gihugu baba mw'ikomine. Nico gituma ibyo dukora byose dutegerezwa kwitwararika inyungu za bene gihugu.
inyungu z'igihugu. Ivyo navyo rero bikazosha bitubera isemo mu vyo dukora byose. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yatanze insiguro za leta vyereta nkozi hamwe n'ivyo isaba abajejwe intwaro n'umutekano. Leta mvyeyi, leta nkozi idusaba yuko twuzuriza abenegihugu ataco turinze kubasaba. Ndabasabe umwe wese mu kibanza arimo, umwenegihugu akwituye umutorera inyishu y'ikibazo kiwe ataturinze kumusaba. Amvuga ibijanye n'ibiturire. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwifuza ko igiturire cocibwa mu gihugu. Hari abagenda bavugira mu ntambatama ngo ni ku majambo gusa ngo bizorera ku majambo. Gitegerezwa guhagarara. Umwenegihugu ntidushobora kwemera yuko aduhemba kabiri. Y'amakori y'amatagisi iriko aratanga niyo ava mu mishahara duhembwa. Dutegerezwa rero natwe ikibazo ciwe kukigira ikibazo cacu, kibi ikibazo ciwacu, tube vy'ukuri abavyeyi umwe wese mu kibanza Imana yamusizemo, mu kibanza yatewe iteka n'Imana ikamwicarikamwe. Tuzirikana yuko umwenegihugu adahari ibi bibanza twicayemo tutaba tuvyicayemo. Uwo rero atwicarika muri bibanza twicayemo tukitwa ivyo twitwa tumufate nk'amata y'abashitsi. Tube vy'ukuri abavyeyi umwe wese akorera. Tuba abavyeyi mu ngo zacu, tuba abavyeyi aho tuba, tuba ivyirori vy'amategeko, kubahiriza amategeko n'intumbero zose za leta. Ni twebwe turi mu gihugu hagati, ni twe turi mboneza mu gihugu hagati. Tugafata iya mbere n'abari nyuma yacu bose bazokurikira, n'abakorera iruhande yacu bose bazokurikira. Amakori n'amatagisi atozwa yose ategerezwa kuja mu kigega ca leta. Ikosa ryose rikozwe ritegerezwa guhanwa kandi amafaranga akaja mu kigega ca leta. Bizonezera cane sigaye numva ibigega vy'amakomine birimwo amafaranga atari bwigera aboneka, kandi birashoboka. Bizonezera cane numvise amanda atozwa n'abapolisi yaduze ku rugero atari bwashikeko. Abo bakora ayo makosa nibo bafise amafaranga. Ayo mategeko tuyubahirije, ayo makori n'amatagisi yose aduge, niyamara kuduga natwe dusabe leta uburusho ko tuzoba twabonye yuko hari icyasigaye mu kigega ca leta. Mugabo ntituvuge ngo umushahara ni muto, twashikanye ibyo twatoje bese tukabishikanye rimwe twabusize ku mufuko. Ndabasabe twese tubihagurukire, dufate iya mbere, tube vy'ukuri imboneza mu gutoza amakori n'amatagisi, mu gutoza uburyo bwose bugenewe kuja mu bigega vya leta kugira buje mu bigega vya leta. Hari ibintu bigenda aha na hariya bigiye gufasha abene igihugu. Les visites de l'État zitegerezwa gushikira abo zigenewe. Les cantines scolaires duhagarare by'ukuri tubone ko Burundi bw'ejo imfungurwa babarungikiye bariko barazifungura zidashika ku mashuri ngo directeur n'abarimu bazikubita imituri bazigabagure, hama abana tugira ngo ariko barafungura batariko barafungura. Dukurikirana ibintu byose bigenewe umwene gihugu ko bimushikira kandi bigashikira uwo vyandikiwe. Rizobiteka no ku Mana, Imana izobiduhezagirira nk'abajeje intwaro. Twitwararike kuba hafi imigwi yose usanga idufasha mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Andavuga ari comité mixte de sécurité, kuba hafi kubasigurira
eka mbere n'awa mugambi w'igipolisi cyo kuronsa imitumba abahetsi nawo mu gukorana n'abajejwe intwaro vy'ukuri imitumba yose igira abahetsi hamwe agakomye ku mutumba kamenyekana ku munota maze bizotume umwene gihugu aja ku kivi adakebaguzwa ngo umutekano urahungabana kubera yuko abazi yuko umutekano uhagarariwe, kandi n'abene igihugu tubigisha yuko umutekano atari uw'abajejwe inzego z'umutekano canke inzego zo kwivuna abansi, ko umutekano ari uwabo, ko nabo nyene bategerezwa kuwuhagararira bakawubungabunga, ico cose babona co guhungabanya bakagishikiriza ataco kironona. Abajejwe igipolisi uno munsi ntiduca ivyo twifuza tubishikako, mubandanye ibikorwa vyanyu vya misi yose, isaka ry'ibigwanisho hirya no hino, gutuza inzoga zitemewe n'amategeko. Nababwiye ko leta mvyeyi, leta nkozi, ishingiro ryayo rya mbere n'amategeko. Ikintu cose kitemewe n'amategeko tukigire kirazira mu gihugu cacu. Hariho abajeje intwaro nibaza ko hari ejo bundi bavuga ngo nizo batoza amakori n'amatagisi menshi, iyo tagisi irakabura. Inzoga zitemewe n'amategeko zose zitegerezwa gutuzwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Abene igihugu birirwa barazinywa ugasanga baratukuye, ejo tuzobashira ku kivi gute? Sinumve musitanteri atari karabihuza ko nabura amatari, sinumve shofdo zone atari karabihuza ko na musitanteri, sinumve umupolisi atari karabihuza ko n'ujeje intwaro. Twese tuvyumve kumwe, ufashwe mu caha nawe naho aba yakoze icaha tuguma turi abavyeyi, afatwe hubahirijwe amategeko, atwagwa imbere y'ubutungane amategeko yubahirijwe. Abajeje intwaro nabo nyene hari bakunda gufata umuntu yakoze ikosa bagaca bamuhaniraho nyene bafasha agakoni. Ivyo tubisezerere uwakoze ikosa ashikanwe imbere y'amategeko, atakindi kintu kitemewe n'amategeko tumukoreye. Leta mvyeyi ivyishira imbere ni yubahirizwa ry'amategeko. Ivyo tubishire mu bikorwa vyacu vya misi yose, kandi tuvyigishe n'abene gihugu. Tuvyigishe n'abene gihugu kizira kwihanira ngo umusuma bamufashe ngo aje kumvana mu bene gihugu bamufashe ngo amukubise gushika yitaba Imana. Ivyo tubisezerere, abene gihugu bigishwe ko wakoze ikosa ashikana imbere y'ubutungane. Muri iyo nama haragatswe kubijanye no kugwanya urudandazo rwa magendo, haba hagati mu gihugu canke ku mbibe. Umushikiranganji yarihanije yongera aragabisha. Fraude ndiko nsubiramo ivyo nari maze imisi nigisha, nukugira twese tuvyumve kumwe. Nari navyigije abapolisi ukwabo, abajejwe intwaro kwabo. Ubu nshaka mu vyumve mwese, nagira uzovuga ngo mutwegeye yatwigisha ngo binavya tubari. Duca tuja ku kivi turaba yuko ivyo twese twasezeranye biko bija mu ngiro. Wagiye ku ruhande nawe tumaze wagiye ku ruhande gute? Ikintu kijanye na fraude gitegerezwa gucibwa mu gihugu cacu. Tubifashwamo n'abande banyakuba mwese mukoraniye nga, abajejwe imitumba narabigishije, namwe mukabama hafi, nibaza ko bishobora guhera bidatwaye umwanya muremure. Fraude itegerezwa gucibwa mu gihugu, byaba ivyinjira byaba ibisohoka byose bice mu nzira zizwi. Fraude ibintu byose, ubutare, umwimbu, byose atana kimwe kivuyemo. Umuntu wese acukura ubutare ategerezwa kuba afise ibyangombwa. Umuntu wese aziko mu karere iwe hari ahantu bimba ubutare. Guhera ku wa mbere banyakuba babura amatari, banyakuba musitanteri, muhitanane mwese ku kirombwe babaha impapuro. Uwutazifise acatara mukavamo. Amafaranga atezwa kuja mu kigega ca leta. Duhagararire by'ukuri ubutunzi bw'igihugu. Turavye obera aho yadukuye, twese tugahaguruka tugahagararira ubutunzi bw'igihugu. Ndazi neza yuko iki gihugu cacu
mu mwaka umwe cyangwa imyaka igashobora kukiyoboka akavuga bati mbaye amakomine ari kaduga bivuye kuki ba mustaneri ndabasabiye mu bikore ubu mugishika muri aya mabanga mukarindira ko babacisha mu ijisho kandi no gusanga ari abamaze gucisha mu ijisho ntiyabuze abamaze gusangira nawe ngo yatoze uzoba warihemukiye ucugenda basuvuga uti ubu ibintu byahindutse ucuhindura ingendo ucufata indi ntumbero nshasha uvuge ati byari bijanye n'umwaka uheze amahera yose atozwa ategerezwa kuja mu bigega by'amakomine hama namwe muce musaba umushahara iyi mishahara muhembwa ugasanga mustaneri yahembwa na fonction publique kubera aho yarageze uyarageze hari mu bivemo muraba mandateri politique leta ibandikira umushahara kuri ko amafaranga by'amayadukije turi ngaha kugira ngo tubakorera ivyo nyene narwa komine nacu tuyihindura tubarondera umushahara utubutse uboneka nifuza ko n'abakuru b'imitumba boronka umushahara ariko ayo mafaranga ari hajya mu komine amahera ari hajya mu komine hagiwanyu niyo mwaraba amarumize reprise mwagize no guhera kuri babura matani zijya rumize reprise mwakoze zerekana ibintu bitari bike nizo zerekana ubunyonyezi buri mu makomine buri mu ntara hategerezwa kuba muri komine kontabiriti iboneka ubushitse wese avuga ati kontabiriti mezuko akabibona hinjiye aya hasotsaye nituzosubira kuza kubakota ngo performance ngo wagirishije inama wanditse kete ngo ari karashije neza oya ico dupfana ubu n'amahera mu kigega ca komine ico dupfana ubu ni ibikorwa by'iterambere ico dupfana ubu ni encadrement y'abene gihugu ico dupfana nuko nsanga ikomine yose isukuye atabiho mu kabiri mu mabarabara amakanevu yose akoreye nivyo ndondera uzobu wa mbere nuwo nzosanga yirirwa yambaye training aja mu misozi sinifuza yuko mustanteri yo bamwe batwari tumenyereye yirirwa kwa sandra zunguruza imfunguzo zo gucyanya gusa aya nzobevaliwa umwe wese duhuye amubwira ati tugende ku mutumbuye uko bazokwakira zoca mvaho ndagwaye amanota zoca ngira njanye n'abayivali watera tukashika ku mutumba bakaguhunga amanota azobabonetse muri iyo nama bagarutse kubihereza ibiyovyabwenge hamwe n'abihereza inzoga zirenze kuko ivyo ngo biri mu biteza amasanganya mu mabarabara hamwe n'amatati mu kibano gushigikira abantu bacuruza ibiyovyabwenge canke babinywa sinibaza ko hoba hari umuntu wo mu ntwaro canke mu gipolisi yobu no munsi akiyumvira gushigikira umuntu acuruza ibiyovyabwenge canke inzoga zitemewe n'amategeko uwo nta kibanza yo bafise ivyo ntari byo mvuga cyane nibaza ko atawugiye hari kuko ivyo ntavyo ndiko ndavuga cyane ibi byose mvuze bijanye no kunywa twigereye turavye n'umwanya bizodufasha no gukinga amasanganya kuko ntuzobwira umwene gihugu ngo niyigerere nawe azayo masaha uburi ku kabari nibimusanga abashoferi batwara imiduga amapikipiki banyoye inzoga ugatusanga ariko burira kuri bene gihugu ugasanga ariko biteza amasanganya kandi adutwara bene gihugu ndabasabe no mu nyigisho tugira zose igipolisi n'abajejwe intwaro twigisha abashoferi kwirinda gutwara ivyuma banyoye inzoga naho tworara turahana abantu tutabigishije bizogorana ariko tubigishije turi kumwe na administration tukabereka ingaruka mbi ibidushikira kubera inzoga twanyoye nibaza ko bizofasha bikinge amasanganya ndashimira cyane igipolisi ukuntu cyariko kirakora kugira gishobore guhereza amaperemi benshi mugabo uravye amagisidi ukuntu abarateye ubwoba ndabasabe rero dufashanye twese nk'abajejwe umutekano abajeje intwaro kugira abatwara ibyo byuma byose by'amamoteri birinde kuza baranywa inzoga bakiri ku kazi navuze ikindi muri kwa kwegera bene gihugu bizotuma tunakinga injyane nyinshi zaza zikavamo n'ubwicanyi zivuye ku matati y'amatongo twegereye abene gihugu twebwe nyine tujeje intwaro
tukaraba ko ubutungane buriko burakora neza. Umwenegihugu akubwiye ikibazo ukakigira icawe, bizotuma amatata avuye ku matati y'amatongo kenshi na kenshi avyara n'ubwicanyi navyo bigabanuka mu gihugu. Umushikiranganji yarasavye abari muri iyo nama kugira umugenzo wo gukinga ibibi bitaraba, kuko kenshi biba vyaturutse kutitaho abo barongoye. Ikibera mu ntara cose, ikibera muri komine wowe ujejwe intwaro, haba mu ntara muri komine urakibazwa. Dushira imbere gukinga ibibi bitaraba. Ivyo navyo tubikinga gute? Mu kwegera bene gihugu. Uzawumva hirya ahacanye hariya ngo umugore yishe umugabo, ngo umugabo yishe umugore. Ibi byose bivana no kutayegera abene gihugu. Tubegere tumenye ibibazo biri mu miryango, ibibazo biri mu ngo, tuganirize abene gihugu. Administration ya base tuyisansibirize imenye ibibera mu miryango. Ibi tumaze iminsi twumva ngo batoye ngumwene gihugu ngo yiyahuye ngo yimanitse. Bijya muremeza neza nyine ko biyahu canke barabamanika. Ivyo byose duteza kubikinga ibara ritaragwa akaboregwe. Haba kubajejwe intwaro, kubajejwe umutekano. Abantu baburabira mu rugi bagatonda ku gasantre saa 3 bakanywa icayi k'ikiyeri ca mbere agaca agendera kuko nyene ngo nibwo butwari. Abantu bose duteza kubashira ku kivi twihereyeko. Kirazira yuko ujeje intwaro yandika 8 aho abantu babona. None utangiye kwandika 8 umwenegihugu n'abacandika bingana. Umupolisi yambaye iteni 8 ni nko ku rutugu. Bica bigenda gute? Erega twese turazinywa. Inyota yagufashe uranywa amacupa 2 ukavuga ati ya gatatu yaza kumerera nabi ko nukuruhana ari narusha. Ukaza kuri mwera muhira. Umutware rero hari ibimushikira umwenegihugu atategerezwa kubona. Bibera mwibanga. Umwenegihugu akubonye kuva saa 6 wicaye ku kabare gushika saa 4 nawe azoshakora iki? Wozo mubwira ngo aje ku kivi nawe yakubonye kuva saa 6 gushika saa 4 y'ijoro wicaye ku kabare. Izo ngendo nizo zituma tuja mu ngesa atari nziza, niko turondera aho dukura ya mafaranga yo kugura za nzoga bigaca bidutwara mu biturire. Duhindura ingendo tuba karorero keza mu byo dukora byose. Muri iyo nama haravuze ko bogwanya ugusabiriza mu bisagara kuko navyo bitanga ishusho mbi yamara abantu babashije ku kivi. Ibintu bijanye no gusabiriza mandisite dutegerezwa kubigwanya hasi hejuru. Ahanya nice ndacongera ko n'ikindi dufashanye twese nk'abajeje intwaro n'igipolisi kwigisha bene gihugu tubereka yuko ubuzima bwiza butari Bujumbura. Aba bana bose birirwa baja mu gisagara ca Bujumbura ngo bagiye kurondera ubuzima, tubereke ko ubuzima bwiza butari Bujumbura, ko naho baherereye naho nyene ubuzima bwiza bushobora kuhaboneka. Dushira abantu bose ku kivi maze bizotume dushika kuri rya terambere rusangi aho umuntu wose azoronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Akabe no ngaha turagije kino kiganiro intwaro nziza turabikebanuye naho ubutaha.